Amavuko meza, amavuko meza, amavuko meza. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mwamaze kubyumva uno munsi kuri Action Vibes TV turiko turahimbaza ubuzima, twaba tubuhimbaza iminsi yose, ariko murazi ko abarundi bayamaze ngo iminsi irasa ntingana. Mbere mugira mubyibonere n'ukuri. Uyu munsi turi ku munsi wa Mungu, naho mushobora kuzobona iki kiganiro hagati mu ndwi. Twazindukanye akanyamuneza kenshi cyane, akanyamuneza k'umuvukanyi yaje avuga ati nimumfashe gushima, nimumfashe gukenguruka uyu munsi, ego ndafise umunsi mukuru. Reka tuce tubyumva mbere. Uyu mushitsi wacu atakiri n'umushitsi, ariko uyu munsi ako gatitire k'umushitsi turakamuha. Reka tumuhe ikaze, ashogomange. Muca mubona igituma kano karirimbo twagashizemo. Kaze muvyeyi, kaze n'ukuri. Ego ako karirimbo kabagwe neza. Nibaza yuko uno munsi ari akanyamuneza. Ego cyane, ego bakunzi ba Action Vibes TV, namwe mwese abafise isabukuru y'amavuko turayibipfurije, kandi burya iminsi yose ni iminsi y'isabukuru ry'amavuko. Nuko rero tuza turafata imyanya imwe ku mwaka, ku mezi angahe. Ego reka rero sindabivuge ngo ndabimare, ndabirekereye n'urubanza. Kaze turamutse, mubwire abakunzi ba Action Vibes TV urubanza uyu munsi mwirigwanye, ndetse mumaranye iminsi nk'itatu, weekend yose. Urakoze cyane, bisa akamwemwe. Numva akamwemwe kansaza umutima. Amina. Kubera ko ni umunsi udasanzwe. Iyi weekend yose navuga ko ari weekend itari isanzwe, kuko ndafise ibintu byinshi mpimbaza. Ego cyane guhimbaza amavuko, nayo akaba ari igihe cyo kwibuka ibintu byinshi byo guhimbaza amavuko. Uyu munsi turiko turahimbaza amavuko. Mbere si uno munsi murumva yuko uyu mwaramo wose kuva kwa gatanu twariko dutamba warumpeye. Ego none ninde yavutse kumbure ku banywanyi bashasha ba Action Vibes TV? Ni jewe nyene navutse kuri iyi tariki, navutse itariki 20 z'ukwezi kw'indwi. Itariki 20 z'ukwezi kw'indwi, urumva turacari muri iyo. Ego hanyuma ni umunsi udasanzwe, ko bavuga ko ivuka ryose n'igitangaro. Kuri Action Vibes TV muze murafata ayo majambo, n'amajambo atsindagiye gose. Ivuka ryose n'igitangaro. Muravye kugira ngo havuke umuntu jewe, n'igitangaro. Sinzi ukuntu bivuga, kuko ndumwe. Ntimwavutse muri amahasa mbere? Naho twari kuvuga turi amahasa, jewe irindi hasa rikabihasa. Mugabo jewe novuga mbega ni positive.
uri unique ndi unique apana kwisi muri l'univers isi kuko n'agace gatoyi ka univers urumva ko kenshi ntituvyibuka mugabo urumwe urumva ko uhimbaza umunsi w'amavuko ko wibuka ko ivuka ari igitangaro c'uko Nasitaziya Mugisha n'umwe mw'isi no mw'isi yose no mu bikikije isi yose uri umwe ego cyane ego bavukanyi bakunzi kuri Action Vibes TV twatambiye n'akabyino ko guhimbaza isabukuru y'amavuko mwamaze kubyumva ni Anastasie Mugisha nk'uko mwamaze kubibona asanzwe ubu aremesha ubuzima hano kuri Action Vibes TV nawe uyu munsi niwari kutujana kuri ino mbonesha kwerega hano hacitse muhira. murakoze cyane kuntera iri teka ryo gushobora no kuza kuri televiziyo ego ku munsi wawe ego rero igitangaro c'uko uri umwe nibaza rero ico gitangaro nticabereye mu kirere uyu munsi ngira biraheza bikaca bigutuma hari abantu wiruka ego Imana yaciye ku bavyeyi banje abavyeyi bawe ego hanyuma irabaha kumvyara cane cane umuvyeyi mama ego arambyara arashikana kuvyara ugashikana turavyipfurije abantu bose ariko barasaba turavyipfurije abantu bose bibungenze ko bovyara bagashikana Imana ihezagire iminwe y'abakiritsi ego burya nibo bavuga bati umuntu avyaye basinze imanga ni kera ntibyari ibintu bisanzwe kuvyara umuntu agashikana umwana agakura ego kandi wewe rero burya urashobora kuvuga kera umuntu akavyemera cyari igihe mvuga kera gaca sigara mbona umengo nyene ndakwegeye ko uri cyane cyane mu mwavukiye Bujumbura urumva ko twavukiye mu condition mwebwe bisanzwe ko mwavuka mugashika ibyo tuzobigaruka ko muri cya kiganiro uzoma akubwira ko navukiye mu bitaro sesa ahubwo ikoroboyi murarizi ego ikoroboyi ndarizi cyane ni twebwe rero igitangaro ca mbere bukira ku ikoroboyi tukaba tukiriho ego rero abo bavyeyi bakengurukire kuri Action Vibes TV kuko kuri Action Vibes TV iteka ry'ubuzima si iyo gusa umuntu akiriho n'iteka twakira muri Yezu Kristo n'iyo umuntu amaze gushengera ndashaka kubahezagira ndabakingurukira cyane ku buzima bampaye hanyuma nkasaba uhoraho kubaha ikibanza kibabereye kuba yakunshikira kubaha akanyamuneza kubaha ubuhigwe budahera y'amahoro mazima kuko batubwira ko iruhande y'Imana ntabubabare buba bukihari ego twiberaho nk'abamarayika nabo bakatubera mu ngoro ego abavyeyi rero ba Nasitaziya kumwe n'abavukanyi bawe ego mukama abarabe byiza abasangize amahoro ego uyu munsi rero urumva gukenguruka igitangaro kuba waravutse ugakenguruka ko ata copie conforme iriho ni wewe uri originale imwe ya Nasitaziya nta n'undi azobaho hanyuma ugakenguruka bo ico gitangaro caciyeko urumva mbere ngira ngo no kuma generation y'imbere yabo kuko batabaho nabo na Jesse nabo nyene urumva rero ko uyu munsi ukomeye gose kubera hari abantu babaho mu kumengo nibo batanguye kubaho mengo nibo batanguje ibintu byo kubaho urumva ko utubwiye akantu karyoshe cyane uravuye ku bavyeyi
uca uvuga uti n'abatanguriye abo bavyeyi bose tuba dushika no kuri Adamu na Eva. dutera dushirika no kuri Adamu na Eva. Ico gituma rirya jambo dukunda gusoma ati amamuko ya Yezu Kristo umwana w'Imana. Hagiye ijambo ry'Imana rirahambaye rwose rivuga ibintu by'ubuzima. None n'abasokuru bawe bose basogokuruza bose n'ukuri ego bahezagirwe. Tuba dushika kuri umwe dusangiye twese. Ego cane, ego la fraternité universelle. Ego turi kuri Action Vibes TV, turi ku munsi w'Imana, kuva kuwa gatanu turiko turahimbaza amavuka canke amavuko. Amavuko nibaza ko byose biravugwa. Y'uyu muvyeyi asanzwe novuga ntari umukutsa kivi hano kuri Action Vibes TV, kuko araremesha ubuzima hano kugira ngo ntimugire irungu mu kurindira yuko tuzoronka benshi baza baratera intambwe bakubahuka bakumva yuko hano ari muhira, ari nk'uko tuba turiko turagira ikiyago, kiretse ko ico kiyago tutakigumiza hagati yacu, tuheza tukagisangiza abantu benshi cane. Ego none ga nasitaje je ndakwihweje ndabona ko uriko uraburya. Urahiriye kuko ngana n'Uburundi bwigenga, Uburundi bwikukiye. Ego urumva yuko utanguye kugira umugani woca. Ego ibyo ari byo byose muri iki gihe, muri ico gihe cose burya naho umuntu aba amaze imyaka mikeyi araca mu bintu bitari bike. Nibaza ko mu guhimbaza amavuko yawe ukaba umaze imyaka independence y'Uburundi maze ibyo ari byo byose ndibaza ko imanga wasimvye atari iki. Yasimvye ndi nararibonye. Ego muri iyi myaka yose narabonye ibyiza, narabonye ibibi. Ego ariko byose nka ikintu ntavuze, ndashimira abavyeyi mbwa nkashimira n'Imana yandemye. Ego n'Imana yanshikanye umunsi n'abo bose yaciye ko kugira ngo mbe ndiho. Yego ni ibintu byinshi umuntu yibuka. Rero Imana yaramfashije izo manga ndazisimba gushika uyu munsi. Ibyiza byo urumva mu kibazo tubabona marame, ibyiza byo nivyo tuba dushaka. Ego inabi niyo burya iba yitayemwo, niba yitayemwo itayishaka. Ariko ukuri uhoraho arabikora kenshi aradukura mu bintu nyene ubona ko umenga vyari bigoye. Ahubwo rero igitangaje nuko jewe nivyo naciyemo bigoye sinigeze mbona ko bigoye. Ni mu nyuma narealije nti reka bwabo naciye mu bintu bigoye. Sinzi navyo nibaza ko ari ubuntu bw'Imana ko nanjye naciye mu bintu bigoye, ariko ntabibona mbona ko bigoye mbwaho namenye bisanzwe. Gushika aho rero ngera vuba ntihaheze imyaka myinshi aho naravye ndavuga reka bwabo naciye mu bintu bigoye. Ego jewe nari nagiriwe amahirwe yo gushika kw'isabukuru yawe y'imyaka 60. Ndacibuka imfura yawe amajambo yavuze n'ubu ego ndayibuka, byatumye n'ukuri ndagutangarira rwose. Kuko burya umwana ntabesha, kandi kijya gihe urabona ko umwana ariko aravugisha umutima n'ibintu kumbura atari bwakubwire. Ego ukabona yuko by'ukuri inema y'Imana yarabaye kuri wewe nawe urayakira. Ego rero nagira ko turaryoherwa uyu munsi muje gukenguruka. Nabonye muje mwambaye nk'umuntu yagize urusangi rwa mbere
canke yagize ubugeni erega ubu abantu ubu nyene hariho umuco ugenda uratakara gato ugasanga umuntu yari afise urubanza rukomeye ariko nk'ubu hari akazuba ugasanga nyene aje muri urwo rubanza yambaye nyene ibi vy'ubu sindabivuze mw'izina none uyo muco nukuri gira ico utubwiyeko naje nambaye izera ego naje gusaba Imana ngo impe umutima usa n'inyange ego cane kuko n'umunsi novuga ku bisanzwe iminsi yose twoteza guhimbaza ariko ntawe kwambara arabigira iminsi yose turabigira mugabo ntitwokuma tubigira ibintu binini nk'ibi ariko kubona ko umuntu amaze umwaka wose erega rimwe na rimwe narimviriye ndaraba umwaka kera navyibaza mbe bikwiye guhimbaza umwaka tusanga burya hajya guhimbaza ibyo bita ngo bonane hajya kubisanga ntacyo bivuze kuko umwaka wanje utangura uyu munsi kuko niwo mwaka maze ndazunguruka yazuba Imana yaduhaye kuko umuco w'izuba tutawufise nta buzima niwo mwaka tumaze isi yacu izunguruka jewe maze iyo myaka yose rero uyu munsi niwo novuga ko jemba ngize umunani yego cane nivyo urakoze cane reka atina kandi kabanza nyene ko twakwironkeye reka tukwidagadureko iyo umuntu aravye profile yawe niyo ugiye urahindura arabona ko ukunda kwihweza ikirere kwihweza amabuye amashugwe ego ivyo ntibiri mu biriko biratuma naho ngana na independance nyene umuntu aguma abona nyene akabobera k'ubuzima yego none ubwo nagira amahirwe yuko nigera nganya gake uganya gake yego ndi umuntu bisanzwe birangora no kuvuga ntako ndatwenga naho nogerageza kiretse shavuye bishize nkashavura kandi aho nyene ngira ngo novyeri kundi nshavuriye kera ntashobora gushavura ahubwo ndanje n'ikintu kintera ishavu mugabo nta muntu yovuga ngo yarigeze mbona mba ndi serieuse nye oya serieuse uri serieuse mwababona wapfunze isura wajitse napfunze isura nibibaho wa muntu ahekenya amenyo gushika bicika bigacika nature yiwe canke we nyene akita ngo je nitwa washishwe hanyuma rero burya umuntu ugiye kugura amaso ni ukuri uratangara ibintu Imana yaremye birarengeye ni umuntu ashobora kubivuga kuva ku kantu gatoya bita meme atome bavuga atome ukaraba ibiyigize ukaraba ko bavuga ko hari utuntu turiko turazunguruka mu kantu udashobora no kubona hama rero ukabona umuntu yatanguye ari akantu bavuga ko meme igi rimaze kwigi rimaze kwiforoma ntushobora kuribona n'amaso gukoresha ama microscope akomeye ubwo ukazibona havuyemo umuntu akaba umuntu mwiza akaba umuntu mubi mugabo rero byose ugatangara ububasha bw'Imana muri ibyo bintu byose mugabo ngira umuntu yama ari mwiza abantu nibo bashobora kuvuga ati umuntu ntiyama ari mwiza ndiko ndavuga ubwiza bw'ukungena Imana ikurema ingene tuza kw'isi hanyuma isi irashobora kuduhindura tukaba muri bya bintu ndavuga vyo gushishwa vyo kudatwenga nk'umuntu nk'ubu akavuga ati aho wama wanikiye amenyo
wibaza ushaka gushika kuki. Urumva isi ishobora kuduhindura. Nariko gusa mvuga nti ko twese tuvuka turi beza, kandi ubwo bwiza ntibwigera buherengetera burya. Imana iguma irondera kubukuza, kubunagura. Kumbure urashobora kuba bunyegejwe n'icyo kibi cyafashe umuntu. Yatanguye Imana yamuremye ari mwiza, mugabo ugasanga nibyo byo muvuze. Umuntu naho twebwe abantu tubona ko ari umuntu mubi, nibaza ko tugerageje kuraba ntitubura akantu keza muri we. Niwe mutubwira yuko turiko turasabira abantu. Cyane. Turi kuri Action Vibes TV, nibaza ko ariryo sabukuru ry'amavuko rya mbere duhimbaje, isabukuru y'uno muvyeyi ari n'umuvyeyi hano kuri Action Vibes TV, Anastasie Mugisha. Tukaba twariko turahimbaza uyu munsi yavutse ku igenekerezo rya 20 ry'ukwezi kw'indwi. Tuboneyeho gukeza umusore wigishije ikirundi w'imyaka 13. Hari n'umusore twasabiye w'imyaka 30 yitwa Claude imyaka 30 mu Butaliyano. Turakeje abo bose bavutse itariki 19 z'ukwindwi, itariki 20 z'ukwindwi n'itariki 21 uyu munsi kwa Mungu z'ukwezi kw'indwi. Cyane nagira ngo dusozere rero kino kiyago cacu. Kino kiyago cacu ni ukugira ngo dusangire n'abantu akanyamuneza, ariko abantu baba bakeneye guterama, baronka aho bateramira mu bintu vy'iteka. Ngira ngo wogira ijambo ubwiye abavukanyi bawe, kuko mu kubaho kwawe baragize ico bamara. Abo mwagiye murigana hariya mu Cankuzo, mu Ruyigi, mu Kabani, Bujumbura, abo mwagiye murabana ino. Kuri uno munsi naho utobaheza, ariko hagire abugenda ubwiye ijambo ryo gukenguruka unabahezagira. Murakoze. Bwa mbere mbanje gukingurukira cyane Action Vibes TV yanteye iteka yuko ushobora kuba uwa mbere ahimbaje isabukuru kuri yo. Niwe wayiteye iteka. Ati mbega iteka ryitugwa irindi. Niwe wayiteye iteka, ntiwayihunga, uremera. N'ahari televiziyo ikiri ntoyi, uravuga uti jewe ndamenyereye ibikura. Ubona kuri no mu bintu vy'indero uramenyereye abantu b'ibihangange bavuye mu twana dutoyi. Ngira nico gituma bitaguteye n'ingorane kwemera kuza kumbonesha kure nk'iyi y'abana batoyi na twebwe. Hanyuma rero nkaca nk'uko nabivuze, nkaba nakengurukiye abanyibarutse, nakengurukira abo bose bagize uruhara kugira ngo mbeho uyu munsi. Mpereye ku banyigishije, mpereye ku babanyi, mpereye ku baganga bamvuye ndwaye. Nshimira rero abo tubana ngaha, nshimira igihugu canyakiriye, ntibagiye n'igihugu canyibarutse, Uburundi, n'intara ya Cankuzo ku buryo budasanzwe. Ishure ry'intango Kibogoye n'irya Rurengera, Lycée Ruyigi yandamuye, n'ahandi hose nagiye ndandiga. Hanyuma nkaba namwe ndabashimiye Pati. Ibi byose urumva ni kubera ko ari mwebwe mwatumye biba. Ndakengurutse inyuka y'imisa. Hanyuma rero ngashimira n'abana Imana yabizagije. Turabahezagiye n'ukuri, abana bateye igomwe. Abana bateye igomwe, bafise n'utuzina nyene wumva ko
batwiswe n'umuntu akunda kuraba ibyiza Imana yaremye akabona ko hari la beauté mu bindi gaca umwana wamwita nka Bella akamwita Ariane ndashimira n'utwana twama tunera akanyamuneza twa Sara twaba duto bakuze abanciye mu minwe bose n'abuzukuru ajya mubona ko Imana yampezagije bose nashize hamwe abadukurikira kuri Action Vibes TV uyu muvyeyi arafise n'abuzukuru tukaba tubaramukije aho bari hose bumve kwiri ari iteka ntihagire ugira ubwo ati mami hajya ahantu yagiye ariko mwumve ko mami ariko arafasha abantu kubaho kuko muri ino si hari abantu benshi batagishobora guhimbaza ubuzima kubera imvo nyinshi kandi umuntu ashobora gutegera rero uriko urafata aka kanya si kugira ngo ubacurire oya ni kugira ngo ubafashe buhoro buhoro binanate kuko nkuko twabivuze inabi kibi bipfa kwitamwo siko Imana yari yaratondetse ibintu murakoze cyane rero mwebwe mwese twabanye arakoze umukutsa kivi wacu yadufashije inyuma ya kamera turashimiye abo twabanye mu nkuka y'imisa mu nzu y'akanyamuneza mu gisagara ca Sara hano muri diocese katolika ya Stockholm abo twabanye kuri Zoom na Facebook wari mu buhinga bw'ivyuma umuvyeyi mu buhinga bw'ivyuma hariya mu gisagara ca Yevre bakengurukiye cyane tubipfuriza kubandanya mwakira ubuzima nk'ingabirano isumba izindi ati iyo ubonye ubwihema umutima ugatera uheze urondere kuba imbuto imera akanyamuneza murakoze cyane twari kuri Action Vibes TV twari kumwe n'umuvyeyi Anastasie Mugisha ahimbaza isabukuru akabangana na independence y'u Burundi muce muja gukora ko kabazo murondere iyo myaka naringiye ntababajija ku kabazo ntuze mbega abantu b'abakenyezi batinya kuvuga imyaka wowe bivuga kwiki Jesi ndabitegera sindabitegera igituma abafise imvo jena ntashobora kumva je numva ari niteka kuri Action Vibes TV gikuru nuko umuntu yumva igituma agize ibintu cyangwa atabigize tubayeho mu budasa murakoze kuko uratweretse yuko si itegeko ko hari itegeko ry'uko umukenyezi adasangiza iryo teka ry'imyaka yiwe abantu mugabo kubitegera ukundi nawe nyene turavyubahiriza muhezagirwe rero turabipfurije umushamvu mwiza baravuga umushamvu nego iyo bavuga indwi turabipfurije iyinga ryiza iyinga ririmo akantu k'igiswahili Dominika ni abazovuka muri ino ndwi amavuko meza mubandanye rero mufyonda kuri sabone mubandanye mugira comment mugira na partage sheya ibiganiro bica kuri Action Vibes TV joyeux anniversaire amavuko meza mama Anastasie urakagirwa ubone abuzukuru bawe ubone n'icyo myiza